Lakini ibintu musije ngaho hapo mutagombaza ndege. Uragiye. Umusaza dirije mu ngunzo. abashitsi bari babuke twahe kaze mu ngoro y'Imana abashitsi baje gushika abana bene data mu munsi mukuru w'ubukwe barimwo bahabuke twahe kaze yego mushega wo kurana ko munsi mukuru asanzwe wa bene data dore ko abene twahe kaze mu izina ryande Yesu Kristo bakorera iki Amen. Nuko mubyagire umuvumisha mu ngoro y'Imana. Noneho tugeze umwanya wo gushingira ubukwe. Turaye kaze abakwe n'abageni. Namwe turaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Ndakumenya ngo murashaka. Yari munezere. Inese ndabareka. Yeze basibyo none. Chambuga byabiri. None ni munezerwe bigende neza. Yesu nashimwe. Amen. None aho tujye gushingira n'abantu uyu. Ndayisenga Isaac nuwo yakoze Inese na Irakoze Eze nuwo yakunze Irankunda
ati abandi bo tujye gushingira aho Imana yateye iteka bagirira neza barihanganye barwanya intambara nziza Imana yabikiye umunsi nari Imana ibahezagiye turabakeje reka dusome ko amasaha twebwe ni mu muri kumuravuga kabisome tuweze ushimaya neza dusome igitabo cy'itanguriro ko twarabigisha umwana bihagije kugira ngo birindi bavuga ngo kimwe ku mugabo birindi bavuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo mu ishusho y'Imana niyo yamuremye irema abantu bari uburyo bubiri maze Imana yabahezaga iti murondoke mugwire mwuzure isi muyiganze je gusoma kana kabiri 18 takuye umuntu yibana wenyine yigera murondere umufasha bikwiranye ati muba abagore bubwiye bazi kuroranya ibyo mu rugo rwabo bango undi murongo uvuga ngo umugore w'ubwenge agira gute yubaka urugo rwiwe 14 ku murongo wa mbere yubaka urugo rwiwe ariko w'igipfu arusambuza ayiwe maboko mwebwe turatse muri abana beza mwakwe mu ngoro y'Imana twarabigisha umbara bikwiriye muze mubana amahoro muze mumenye kurwanya byose neza Imana ibaha ubwenge bwo kubungabunga bwo kubaha abatware bana igende neza hari kandi ibice bagisomye 24 ku murongo wa 3 kizoza cyongera ko ni iki naco 24 ku murongo wa 3 avuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo bukomeza guca ubwenge nibwo kuzuza inzu zo muri rwo ubutunzi bwose bw'iciro kinini kandi bw'igikundiro Imana ihabucura ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi bwo rudari by'ubutunzi bwose kandi bw'igikundiro nimwagira ubwenge bwo rubanda ruzogira urugo rwiza abantu bazobatangarira bizogenda neza kuko ubwenge nibwo bwubaka guca buzana iby'ubutunzi byo byose ko mugiye kubaka urugo Imana itamaze gusoma ijambo mu itango Imana irabarema ari buryo birabaheza cyane murondoke mu ngo zanyu mugiye kuzobyara abahungu n'abakobwa mwumvise n'abandi bavuze ngo muza kubyare abahungu n'abakobwa amahasa bacagamo n'ubushura ariko yo mu rusengero ndi kwamugura amakara n'urubeya oya nimuzosire kuvuga mu rusengero bavugita mu Mana ibyo ni babandi baje bamugura amakara n'urubeya oya indirimbo zihari muri Bibiliya mwagati muruzure bwemye muragira umugisha murabana amahoro asomro muramakana kwaduka muramaka ucucugiye muri kahise aha bati bagwambe bazavuze muramakana uwe bazi ko bacagira hari byo bahari mu kigo bagira hari mu kigo bacagira muze muramakana mu weya baje bakurambere hari byo baca bakurikiza ariko turi mu ngoro y'Imana muragira umugisha reka dusishikane nuko guca ubwenge kuzanirwa kuza mwana amahoro ko amatiko kumuzoza mukanga n'impamvu mu mubyare barondoke muganze ubu izaki baguhindure stati ubu bavuze atabashiya naye mwese nimugire gute muhaguruke zocuhaguruka inese gutyo nyene cyangwa kataba kwaso ni muhaguruke na breza cyahaguruka ariko mwinyi sababu atabagabo ni mushigati naho ufise imyaka ijana tagomba imyaka amajana ukumura umuhungu nadatibe ariko ejo bavuze ati kandi bayi na rugo nibahaguruke arahaguruka neza ntahi uko Imana muteye iteka uwaroba ngo ntabwo nisibate uwoya n'umugabo arubatse arubatse icyo bigenda neza none rero ubwenge nibwo buzande mu rugo rwose muze mubana amahoro mujye kuzoronka abakobwa n'abahungu kwayiguze icyo bituma muronde mugira mwubaka urugo rwanyu mukabika ubutunzi kwari murongo uvuga ngo abana so baziganiriza ababyeyi ariko ababyeyi bariziganiriza abana nuva kazoza k'abana banyu
ari mu biganza byanyu. Muca mwigara mukagira ubwenge mukaja inama kugira ngo mutunganye ibyo mu rugo rwanyu bigende neza, kugira ngo ejo hazoza bizo bimeze neza. Turabipfuriza rero mu izina rya Yesu. Reka rero tutatujemere umurongo umwe bice tugira biyavuga ngo rero ko bimeze gutyo abakristo barakumubana w'abakristo ukwiye kumera mu ngoro y'Imana. Umwana w'abakristo bakwiye kubana mu mahoro bubahana. Avuga ngo munkurikire cyane tugomba gutanga impanuro kugira ngo tuje dusikira dusozera, na cyane duhere kuri Ines na Native. Munkurikire cyane bagore, mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba ari umukiza waryo, ari umubiri wiwe. Bagore, mugamburukire abagabo banyu umwami wacu Yesu Kristo, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, ariyo muri kumwe n'abatwara. Muze mubagamburukire muri ibyo, kuko umugabo ni we mutwe w'urugo. Naho ibintu biriko bigenda bicana ugasanga yego uburenganzira bwa kiremwa muntu, amategeko y'amashirahamwe ariho, ariko biremeza neza ko umugabo mu rugo ari we mutwe w'umugore, ari we mutwe w'urugo. Siani buraye ari zabiko gusa, ariko twokugira ngo usanga ariko cyane umwana agakurikira umugabo agacamu wanyuma. Hoya bibiremeza neza ko umugabo ari umutwe w'urugo. Muze mubane mahoro, umenye ko neza mubane kuri kumwe n'umutware wawe, mu magamburukire muri byo se nabo bazoca bakora icyo bazoca bakunda. Isome ngaha kandi 25 avuga ngo bagabo mukunde abagore banyu, Kristo nawe yakunze ishengero agigura. Ngira muraza bize mwumvise avuze ngo bagabo mukunde, numva ko ari itegeko. Nukuvuga ngo zina mugabo wese, twese turasaba gusa, twese biremeza neza ngo mugabo ukunde, sibyo? Bagabo mukunde itegeko. Ijambo ry'Imana, gukunda umugore wawe, ukunda n'umukubita, ukunda nturakara ko gaharimo agabusanga umengo oya harya mwahora mwibana mwenyere bamenya ko rukwegenge bitagenze neza, muzi inama muyahage neza, ibidakunze mu bindi ejo muzobisengera bigende neza. Ntuce uvuga ngo ko bavuga ngo nije mutwe w'urugo. Oya undi yacaba twaje ahandi hantu epasa ngo yavuze ngo nije mutwe. Oya iyo baba bari wishoboye wenyine wikwije bari kuguma gutyo nyine no. Oya babonye ko bidapicone mufasha mu kwiranye Ines Brez cyonde mufasha mu kwiranye Native. Muze mubara amahoro, abagamburukira mu bakunde muri byo si. Uyavuze ko kwese gushenye nuko mu kintu coza kigomba kugirira nabi Isaac Ines, ikintu coza kigomba kugirira nabi Brez ntunze Native, utereza gukombata mu buryo bwose kugira ngo abe mu mahoro. Iko biri yavuze reka bice ibi nice nabanga, kuko ata muntu yigeze kwa umugore wiwe ariko aramugaburira, kwa muntu yigeze kwa umubiri wiwe ariko aramugaburira akawubungabunga, ubwo Kristo nawe agirira ishengero ko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nico gituma umuntu azosiga, reka Yesu mu murongo 233 ngo ariko namwe nyene umuntu wese yasubiye kandi gajya jambo ryari ivuga gukunda, ariko namwe nyene umuntu wese akunda umugore wiwe nkuko yikunda, umugore nawe yubaha umugabo wiwe. Bazobakunda namwe mubahe mubagamburukire muri byose. Warayigisha Imana byari umurongo umwe cyebisi wo kubaraganisha. Isomo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 19. Tubusoma twegereye aba bafasha bamuhaguruke mufatane neza.
abantu bafashe babakiriye amashurwe. Tugomba gusoma umurongo abafarisayo baza kuri Yesu bamubaza bamugeza kuvyo inyandurukiye kuvyo kwahukana. Yesu atarabwira ati nivyo ukunda ntimuramenya ko bimeze gute, arabwira ngo icimana yamatanije umuraza kimatanure. Soma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 19. Turahera no karongo Shuri chenda ku murongo turasoma twegereye usome twumva Yesu ko amajije kwinyanuka kwahukana ntibibereye. Abafarisayo baza kuri we bamugeza aramubaza ati mbega birererwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cyose? Bari uburyo bubiri, umugore bakaramata bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ariko babaye umubiri. Yesu Kristo nashimwe. Twabwo mutakora zikora ndabona neza nako bakostimye neza bimeze neza. None reka twabanze gukoresha umwanya neza. Ndakubaza wewe wenda senga Isaki imbere y'Imana, imbere y'ishenyo ry'Imana abakozi b'Imana, uremera kwakira Irakoze Inesi nk'umugore wawe? Gacana umuntu wese ikintu cyiza ndasubira muri kwaza bose n'abanyuma bavuga ati bacibana ko batumviza ibijya hawe umugabo nk'umugabo. Ndakubaza wenda isenga Isaki imbere y'Imana, imbere y'ishengero, imbere y'abakozi b'Imana, uremera kwakira Irakoze Inesi nk'umugore wawe? Arabyemeye. Ndakubaza kandi imbere y'Imana, imbere y'ishengero ry'Imana n'abakozi b'Imana, uremera kwakira uyu Irakoze Inesi nk'umugore wawe muzobana ubutakivana kugeza Yesu agarutse cyane mutandukanijwe n'urupfu? Yabyemeye. Ikatumaze kandi Inesi nawe. Ndakubaza wewe Irakoze Inesi, uremera kwakira Ndayisenga Isaki nk'umugabo wawe? Yego arabyemeye. Ndakubaza kandi imbere y'Imana, imbere y'ishengero ry'Imana abakozi b'Imana, uremera kwakira Isaki nk'umugabo wawe muzobana ubutagitandukana cyangwa utakivana kugeza Yesu agarutse cyangwa mutangajwe n'urupfu? Arabyemeye ko bazobana utagitandukana. Nta mpamvu n'ibyo ngaruka ngo pasiteri agenze gutya. Oya, yego. Ndakubaza wewe Irakoze Blaise, uremera kwakira Irankunda Dative nk'umugore wawe? Yabyemeye. Ndakubaza kandi wewe Irakoze Blaise, uremera kwakira Irankunda Dative nk'umugore wawe muzobana ubutagitandukana kugeza Yesu agarutse cyangwa mutanganijwe n'urupfu? Yabyemeye. Ndakubaza imbere y'Imana, ishengero ry'Imana abakozi b'Imana, yewe Irankunda Dative, uremera kwakira Irakoze Blaise nk'umugabo wawe?
vuga cyane mwakumvise imvano arabyemeye ndakubaza kandi imbere y'Imana imbere y'ishengero ry'Imana abakozi b'Imana uremera kwakira irakoze Blaise nk'umugabo wawe muzobana mutabitandukana kugeza mutandukana mbere cyangwa Yesu agarutse arabyemeye ko bazobana mu mahoro nuko rero muze mubane mu mahoro naho turi mu isi ndagora muzosenga Imana kandi Imana ndobashoboza mwami Yesu n'abaheza ki none rero niba bazanye impeta nibagira kugira ngo berekane ko amasezerano bajyanye imbere y'Imana imbere y'ishengero ry'Imana impeta yambikina cy'amasezerano asezerana Inesi ko azobana mutagitandukana ingene bibereye kuraba ingene ari byiza icyo ngira ngo ijuru ingene bizobera Inesi nawe bitwereke ingene ari byiza icyo ngira ngo ijuru ingene bizobera ingene bibereye kuraba ingene ari byiza icyo ngira ngo ijuru ingene bizobera ingene bibereye kuraba ingene ari byiza icyo ngira ngo ijuru ingene bizobera ingene bibereye kuraba ingene ari byiza Mana data twese ndagiye mu ijuru turabukengurukiye Mana neza kwawe
nico gituma mwami aba nabo bashikije isezerano ryawe bashinze izabo ino munsi turagushimiye ko baziganye ubuto bwabo none rero mwami ijambo ryavuze ngo urabahezagira turabatuye kumugisha n'amageme meza ko bahagaze neza bakabashikije ino munsi turabasaba umugisha uzibura inda zabo bazabyara abahungu n'abakobwa umugisha n'umwenda wo kumara mu gihumeko kandi mwanza kino mwisi urabayibatunga urabagirira neza urabahezagira muri byose bazabera umugisha ishengero n'igihugu ndetse no mu miryango n'inzu bagiye kwinjiramo ujane nabo uburinzi bw'imana kuri bo nuko urakoze kubahezagiye utuba n'amazi n'amazi muri byose mu izina ry'umwami Yesu tubisabye amen. Nada,